gukora cyane ikindi ngiye gutegura ikintu cy'iwanje warasenze uburiki yambo mana ibintu byabateye neza mana ngo bonjour ngo sari ngo ngijoro ryiza mana ndatubona kuri stade nk'umuntu yanyweye urwangaye diko nawe bitinda biratse abantu bazi ko nasenga rero burya kandi ntubaye wa mbere hari n'uwigeze niho ntombore umuntu nigeze kubwira nti ngiye gusenga ari mardi arambwira keke wewe usenga kubera ko abantu munyimvira nk'ubu urumva nsa n'umuntu w'umupagani w'umunyabyaha inzara n'izanje ariko baja kurimba bambaye utumini nanje mini ntayo nambara urabizi namini wambara wewe oya nayo ndakuzi gutuma wambara ibutura ngufi mva nambara ibutura ngufi icyo ariko imini y'ijipo canke kansha aho ni womfata wakira gute tuje mu buhe buryo wakira gute tuje mu buhe buryo umuntu ni wazi bazi ukuri kuye ko mu mutima uja gucira urubanza uwundi muntu ku muhe buryo nk'ubu twogenda dufata ibintu byose ibintu by'ibyaha bavuga ngo ni ibyaha no kwambara ni wo kwambara nico kirato wambaye n'icyaha ko ntuzi iyo cyakorewe icyaha ni yakoze icyaha ngo ujya n'umunyabyaha yako ntibazi icyaha c'ukuri cyari bazera hano mbona nk'umuntu abavuga ngo je sisenga atani inzoga nta nzoga unywa byanyabyo uyu mwaka ikintu ngiye kugendera kutisemba nkunda uwunkundana nk'uwunyanka mvugisha nandikira unyandikira postinga ushobora kuba warakundanye igihe kinini usanga bakubesha warisembye bihagije warababajwe wongera urasubira umutima wawe bawugira nte yandirimbo ngo urikibwa ubundi urasubiye kurangira ntarongowe nyirisi yari yabikubwiye kwanga kurongorwa demire venikatiri nsubiye guhera insizuko oya ndamwimvira muganda cyari umwana uraza abakobwa bashaje ngaho baza 30 ningahe nje nacyari mfise 15 umwana ariko mama wawe mu entertainment nije ndi bebe nije nduruhinda wewe mirande muri abo babiri yo hageze kuri analyse nyama umushumbazi impamvu mvuze nyama yanagihe ko n'umwana yize mwiza vraiment amambwa nyamurazi ikina barujije sivyo byari byanjanye mugabo nace no nka opportunité yo gukora nja kwa Fabiola no kwa Kiramani ndajayo bavuga ngo ikibano kirakengereza twonaho icyanangaje n'ukuntu bakira umuntu neza kandi batitaye ngo subi wabo batitaye ngo siki ngo ntibamuzi bukeye haize imisi 3 nibona imande yakira bambwiye amajambo atamuntu numwe yari bwambwire hano bambwiye ati mu Burundi ikintu mbona nibazi ikintu bafise ntibaritahura ntibazi ikintu bafise babasumbya filme babasumbya guha agaciro guha agaciro abantu bakina filme canke n'impano y'umuntu ati nimbi impano barayifutse mu Burundi tukaba tutayizi bari mu biki ko nitwari tukuzi pe yego bari iyi mpano bakaba barayifutse ntibazi ikintu bafise Diko Entertainment. Yo, hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you're doing well guys. Nariko turashima ndiho. Ni wabikora entertainment igakunda. Uyu mwaka wo barakubwira bati nugukora utazokora azisanga yasubiye inyuma for sure. Ino ni Diko Entertainment, they call me Dikurio Leonce the son of God Dr. Bro aka Diko aka the ambassador. Today I got some Burundian one yitwa KK Krenis. Muganizere yuko no mwaka yutanguye afise n'irindi zina rigira kangahe gatatu. Gusa makuru mfise nuko iyo yavukiye ku gatumba bamwita makobwa kera. Ayo mfise niyo canke n'ikinyoma cambaye ubusa. Inde ruguru ngo wirwa gutekera utarashikana. Ngo makobwa. Kizina bari ko. Bavugisha kuri baguhamagara gute? Harakandi kazina bakwita. Oya. Nazira bigeze bayita muhe. Nutume ndaritoza ngo ndariza. Ngene tohoza. Yabona uhamagara nyama yose yo yambwira ni watewe kwa mazina.
yatewe amazina y'abantu muhamagare umeze neza meze neza cyane nawe ndakwakiriye kabisa akoze cyane ese ko uje wigize ingagari gose turakuzi nta buseri umugani wa babandi ufise ntabwo nivyo kigarugarutse yakwigishije Enediko unzi ntari serieze muri buno buryo aya izo ngeso zawe ni 2025 aha bisigura ngo ufise vision nk'iyo wanje je 2025 uraza oya nta niyo no basharinga mwo yindi we vision yawe ni ya ikintu ugiye kugendera kuno mwaka uyu mwaka mwaka ikintu ngiye kugendera kutisemba nkunda uwunkunda nkuwunyanka mvugisha nandikira unyandikira postinga fati aho wahereye ushobora kuba warakundanye igihe kinini usanga bakubesha warisembye bihagije warababajwe wongera urasubira umutima wawe bawugira nte yandirimbo ngo yaragize yarawujanjaguye uri kibwa Nikoni sawa umeze neza fresh kabisa imyaka myinshi imyaka kucyanyifurije umwaka mwiza nanje umwaka mushasha mwiza bishura ngo twese tuzobonere mwivyiva kabisa je ndakwifurije inoti inoti ndazikasha nkubisa haba bara amafaranga ndayashaka we ikiganiro uvuga ati keke kana amafaranga nshaka kubu ntuze muharura mu marundi namanya nanyamakara rambwe ati nimba ukeneye gutera imbere ibintu byose uharura tangira uzubiharura mu madolari kumwe n'umuntu aramubwira ati rero nimba uharura mu madolari amuharura ngo inkwana zoko niyo ashaka kurongora bari bageze mu 1,000 ngara kare ibaze kukubwira ngo uzoka 1,500 ufise inoti y'ijana mu mufuko nyama n'abandi basore benshi mwihanga ijana y'idolari azabwe 1,500 mugabo rero n'umugabo uzi ko yari afise icyo jana jewe mfise 20 nyamara kurenze byayo arandenze biko birate nuko bimeze cyane ibi ni nabyo bitumye uno mwaka ushobora kuba uheze ndavuga uwuheze witwa Keke Clenis twakiriye atarongowe mu gihe twari kwiteze ko baza kumwambika impeta iviri gategwa izuba riva nundi rasubiye kurangira ntarongowe nyirisingo uyu turimo oya kitubwije ko namisa makuru ngira ubane na Mani Irakiza mvuze Mani Irakiza bamenye umvuze oya ninde Ahmed yes we we ntabyo wumve katarabimbwira ayo makuru nayo Ahmed nabyo arakubwiye nirwe tubimenya gute yanabisa makuru ngumwaka ntubasika yari yabikubwiye oya si we yabimbwiye navyumvise bivugwa yaza ko yabimbwiye wari guca wemera kwanga kurongorwa ndaburo 2024 nsubiye guhera insizuko oya narinzi nk'ubu basi December kurongorwa ntiwo vyanka ariko average nkuba medakoresha ahubwo ati can you be my wife kubera uvyemera umugabo Ega simvuze ngo nuko atari umugabo ahubwo no kubera ko abagabo bose simaka ngo muhuze nigico tumuhuza na medaka kubera umugabo cyambere n'umukozi ngunda abagabo b'abakozi hose ngo umukozi akora mu mice yose nimba twara nk'imodoka ayitwara neza ese kutari ko ravyumva nimba ari umurimyi akubita isuka ikagera mu musozi nimba ari umukameramana akamera kazana amasara bumeza nkaya ndiko ndatanga byose abikora neza hari cyo utatahuye wewe watahuye iki mukobwa agucunga dusigaye tuvuga igitiyo kumva uyikoroni rumva nagire mvuye ngo ukiri kwakiye nabi none turi mu kwambere cyari mu kwambe mugabo uko kwambere hari nimbara y'icyo kwambere izuba rimena imbwa gahabwa kabisa nawe navuga uburyo umwaka uguhereye ko si wewe wenyene ariko mba nanakurenganisha wa mukobwa wenda kurabye ibyumviro byo kurongorwa ntabikubamo nta mugabo wiyumvira ndamwimvira muganda ndacyari umwana uraza abakobwa bashaje ngaho baza 30 ningahe nje ndacyari mfise 15 Ajari bize 15 ngo no mukobwa w'imyaka 15 oya nyene wa mugani nta myaka myinshi ufise ariko sha umwana ariko mama wawe mu entertainment nije ndi bebe nije nduruhinda akareka wewe abendabe urabi nduruhinda wana gire mvuge
arabona gira mvuge nibuka ko yabipfuye na nyamara karavuga ngo afise imyaka myinshi bati reka je na 20 ntayo ndakwiye narakwize naho usanga afise 45 agiye kugera no muri menopause oya wa Burundi aracari kibondo kwera ndi mubana mugabo aranka umuntu amudugiriza imyaka ndi mubana wote mufata karanga muntu ugakura kwitandatu ukamusubiza hasi nakunda ko bamuvuga imyaka asifise urumva ni wa muntu urumva mwaganiriye muri 2008 yavuga ko afise 18 ikiyago n'ubundi ciwe cyo muri 2024 yaragifise 18 kibaza rero urumva ntakura umuntu ntakura imyaka niyongera wowe aguma ari hahandi kandi arakubwira ati muri no industry yose ni wari umwana ahubwo nije mukobwa mwiza wa mbere mwiza ayoboye mwiza inyumvira yarabaye misi guess who mbwira uwo ari we mutomboze twumva ninde uwo muntu kabana ni examen nyene nkutangujemo aho kugize ntwaye ko bibaza ko ari umukobwa mwiza mihinda maze ndaguha utundi tuntu twiwe ucu umutora si muremure cyane afise inzobe nyinshi hanyuma amaze gukina mu migwi ngahe norinda gutelefona nyama niwe azaba afise amakuru me hari ibintu usigaye nitwaza nyama kubera yose aba yayamenye aho nyama rero zatirabe neza giheko we ngo ntayatsi nyamusanga yungirije mere de la ville amakuru yose mwigisagara cya Bujumbura aba yafise we ahubwo keke mbwira nakire giheko ambwira yuko muri new generation ayoboje inkoni y'icuma haba mu bwanari muri analyse haba muri mu vyakora n'ibiki nibi nyama nawe nyenda mwakera avuga ati aba bandi bose no kwikina umwanaliste numwe muri cinema ni Nyama Pro wewe mirande muri abo babiri yo hageze kuri analyse Nyama kuko umushumbazi impamvu mvuze Nyama none nyene kuko Nyama agenda bikubaza jewe kuva nyinjira mu ibi bintu nabona ari waza kwanari mugabo bandi baje mu nyuma rero ndavuga ngo gufata umuntu abitanguye hirya yeze no abitanguye ke oya ariko ntabwo twoharura dufatiye ku myaka kuko hari umuntu ashobora kuza ari mushasha nko mu mwaka umwe akaba akoze amateka abandi bakoze mu myaka myinshi cyane oya nagihe ko n'umwana yize mwiza vraiment mugabo Nyama is the best Nyama urazikina barujije ashiramwe kantu kijinyo riko gutukana mana yani kandi muragakunda fo karabaneze eriga udashizemwe ibintu byo gubesha ugakubita ugatukana none umuntu kumutuma analyste mwiza kubera kabesha arabesha no Nyama jabana ko kubesha kabakanga oya Mama kavyizera amuze aduhenze ngo save the date ngo ni mariage ngo yashushe ngo araza kuri kamera ngo muraje ngo mwaza mwaguze n'imvutano ndagenda nakota kamvutano nja gusatesha n'ikanzu Nyama uzumubwira mahera y'ikanzu zo yansubitse kuja kugura igitambara ubimera terageze ko 10 bingaye oya ariko warumvise by'abana nije yisigura Yavuze tega save the date ni save the date nyene. Nyuma ngo save abantu bakoze nuko barabishizemo yuko ijambo save the date bijana na mariage. None aribyo tuzi. None ubusinobwira abantu ti save the nkababwira ati mu saving itariki. Nzosubira ko kino kiganiro. Ati kiganiro nakoranye na keke. Save the date kizosohoka kuwa kabiri. Rero baba twamaze kwishiramo kari ikintu kigikwe. Niyo mpamvu yaduhabu sha mahera yanje. Acha Azoyaba hasoni ikiganiro cy'amateka tuba twinjiyemo turi kumwe na Iseke Films ni imwe mu migwi iri kirabikora hano hanze bafite filme yitwa Intimba imwe mu mafilme ariko arabikora bageze kuri episode 2 imwe mu mafilme nabonye yishimiwe n'aba director bavuze ati bano bantu bari mu kazi tunakeza director Joel Sky imwe mu basore bariko barabizamwo neza twakubonye uhagurutse uja KGL warujanywe n'ibiki kuko hari abantu ngo basigaye bafata ingendo bakabesha ngo bagiye gukora ibikorwa kandi bigire mu yandi ma affairs yabo ari private KGL wagiye gukora iki mukobwa w'umurundi kazi KGL cyambere jewe nta sinobesha nta kazi kari kanjaye ariko karakozwe Kigali rasha baravuga ati umurundi kazi asize amateka cyane akazi ndiko ndavuga niko navuga
bivana nakuri kurimbira mu bwoko bwonko bwawe oya je buri gihe mba mvuga sinema iyo nashyiriye umuntu nkuko ariko n'umuziki nawo sawa akazi mene ntibiri ibikorwa by'igihugu nawo bivuga aha uriko uravuga target bisa amakuru yuko ngo wari wagiye ugiye kuramukanya mwibarabara uriko uratembera uhura n'umusinayasta akomeye nimba yakumenye gute ntavyonze arakubwira ati ngo dukore nshaka uduhe situation byari bimeze gute jewe jamwe navuye ngangiye muri kuramukanya shitseyo mpura n'umuntu arambwira ati keke je yarano naba narakubonye ukina film none twoshobora gukorana turavugana mbona vyovamwo nanje mbona yuko biri mu inyungu apara yanje nawe ko numvuga nabitomboremo kuko sivyo vyari byanjanye mugabo naciye no nka opportunité yo gukora kandi ibyo sino byanka kuko hano hose twe tugeze akazi karategerezwa gukorwa okay ndavyemera nja kwa Fabiola ndakora wow amazeyo une semaine aho kwakira mani ndajayo wow nabo barampamagara ndagenda ndakora uno kuvuga ubufasha ibuye rimwe ribagisha inyoni zingahe zirenga zibiri oya zirarenga ko hari n'iyindi nakoze tari donc ntibamenyekana yego nakoze hoho nayikinye ndi actrice principale wow gusa ntibaramenyekana cyane abantu baracari bashashanye ngira bisa filme zitatu mu Rwanda yego ya kiba cyumvikana cyane hano muri no industry hano tutabeshanye keke umeze nk'umuntu ataramenyekana urankundira tubivuga uko yego bivuga mbo ntabwo uzwi ku rugero rw'uko twovuga ngo urazwi cyane no gutangiye kumenyekana ariko urajabutse ushitse Kigali ukiye gukorana na Fabiola abantu batamuzi she's a legend ari mu mugwi w'abantu kuvuga ngo na legend ya Kinyama movies menshi nibaza yuko mu bantu b'abafana babayeho nawe ushobora kuba warabaye umufana wa Fabiola voilà uraje mukoranye igikorwa nibihereye ngaho uhuye na Kiramani no musi hariya ntibavuga mu izina bamwita Daddy bamufata nk'umuntu ayoboye industry hariya muri cinema we uhitiyeyo muhitiye gukorana ibikorwa duhuze bino bintu bibiri keke mu Burundi ntazwi ageze Kigali bataye amacumu no murundi kazi she's the best actress izo situations zibiri uzihuje nigiki zakwigishije zanyigishije yuko bavuga hajya mu bavuga ngo ikibano kirakengereza yako barakavuga mu Burundi kandi barakavuga sivyo ahubwo jewe narumiwe ni mu bintu byantangaje cyane wumvise baguhamagaye ariko mbwasinahuye neza uburyo iyo opportunity yaguyemo umuntu yaguhamagaye yarasanzwe akuzi ni umu director n'umukinnyi wa film no type editingira film Kiramani ni editor wiwe ego rero niyo film ya Fabiola ni wari karayikora ariko mu type Jason natuziranye kuko donc twamenyanye kera ava nkiri hariya nkiga mu Rwanda rero ngiye nsanga ni vyasigaye akora yarigeze no kuza no ngaha mu Burundi turabonana asanga nkina film wow rero ni ayumvise ko ndi Kigali arambwira ati urica sanga hano bariko barakorera ivyo bintu ndi hafi ya ambwa keke ibi bintu arabimpropose twoshobora gukorana iki ndabizi sivyo vyakuzanye muga twoshobora kina film nambwira ati akoka wowe wenyene ninde ninde kuvyara muri branding nk'iki ubu vyemeye jewe kibimbwira naye nzika umva yambwiye ntigeze ambwira abantu tugiye gukora ngiye gukinira yambwiye ati ejo uzoze kuri set aha kisawa ngiye sanga ni filme ya Fabiola ambwira ati kandi ugira wagitingana na Fabiola muri scene imwe na Fabiola wa muntu horaba ku TV kero ubona ati nayo nk'uyu twona ho icyanangaje n'ukuntu bakira umuntu neza kandi batitaye ngo subi wabo batitaye ngo siki ngo ntibamuzi
Batitaye ku izina yoba afise. batitaye ku izina yoba afise kuko ndisi yuko naho yagiye kumbwira nje gukina nta filime yanje nta filime noba narakimye ngo nimwe bigeze baraba okay baziravye après narahejeje no warahejeje kwa giti yego barambwa teske barambaza ati mbega harya ko twakinanye wari usanzwe ukina filime mu Burundi ndabagira ye woduha amazina yawe none kuzibana filime zabo zarasohotse twakoranye abwo amakuru mfise ngo hari umusinetse bahamagaye ho ngaha baramubaza cuno mwana muramuzi arashoboye kumukoresha yavuze ngo tumunamuzuka ariko nta birenze byarabaye ivyo bintu yabishuye gute yabishuye gute bamubajije garanze ariko nta birenze yavuze ngo arakuze ariko nta birenze kandi ari umuntu nanje ubwanje nuba umuntu uba ariko cyane amaburiburi agira ntwikire akuvugire neza nanga abantu bambwira ngo abasinetse bagenze banyu rero urumva yuko cyangwa ababona mengo ugira umujyane hit atari bandanya ibyo bariko ravuga uca bibona iruhande ya Fabiola cyane ibona impande ya Fabiola bukeye haheze iminsi 3 nibona impande ya Kira man byari ibintu bitesa nyene gusa banteye izindi nguvu zirenze kuko hari ibintu ntari nzi ko jewe muri jewe mfise naho ngaha nkina bambwiye amajambo atamuntu n'umwe yari bwambwire hano oya nanje ubwanje ntiyiziko biremewe ko tuyamenya nare come on bakubwiye gute rimwe gusa bambwiye ati mu Burundi ikintu mbona ntibazi ikintu bafise ntibaritahura ntibazi ikintu bafise niko bakiramane bavuze badusumbya filime se oya nibyo nibaje babasumbya filime babasumbya guha agaciro guha agaciro abantu bakina filime canke n'impano y'umuntu bari babonye umuntu afise impano barabibyaza umusaruro nayo majambo bakubwiye atabarundi nimbi impano barayifutse mu Burundi tukaba tutayizi bari mu biki ko nitwari tukuzi pe yego bari iyi mpano bakaba barayifutse ntibazi ikintu bafise bisigura ngo baraducishije mu ijisho yego prem ijisho baducishijemo wowe ubona bari yakwiye kuri ducishamo koko ntibyari bikwiye ko ega twari twishira hasi n'abantu bitwa ngo baradukuriye nibo badushira hasi ko ntiwambwira ko uhuye n'umuntu w'iwanyu umwana w'iwanyu ufise ubushobozi bwo kumufasha wowe ushobora kumuvugira ukavuga yuko ukamwiha akantu ukavuga yuko atabirenze kandi ubizi neza ko birenze kandi akantu karakubabaje kubera ndiko ndarambabaje jewe nkubwiza ukuri kuva uwo muntu arazi neza kurenze ariko baramubajije kugira maybe mukorane ibirenze asutsemwe intuze atereyemwe ubunyegeri gusa icyanyoheye umva babimubajije ngeze kuri seti baramutelefona hari umwana ameze uku nuku ituko nuku waba mumuzi turamuzi ariko nta birenze misi birazabona linki wakinye byakunze wari umutsinzi ari sinaje nayimuronga iki uwabimubajije ni wayimurunga iki wakakire gute ko karo ni cigwa ni insinzi kuri wewe ni cigwa kuko je ubwanje muri jewe sinarinzi ko ndenze uzi ikintu ndiko ndumva ya makosa menga two kwagiriza abantu no industry muri rusange tukayagiriza bakuru banyu kuko urumva yuko ariko warutangiye uvuga ndiko ndumva mwese aza kubafata gute ibaza ko nawe ubwawe utaruzi ko urenze umva bisigura ngo wicaye utaritahura bigusabye kurinda kujabuka imipaka kugira bakwereke ko uzima ava yuko abandi bari kubona ko ndenze hano maze gukora kuja muri filime nyinshi diko ntihari kubura uza kumbwira ko ndenze nibo bari gutangura bakabibona ako filime wakinyemwo uraraba neza erega rege umuntu avuga ngo kiye mu filime menshi ugasanga dukwitaga flashback gatoya
wakinye kwa Lionel sivyo niyo filime mbere ndaguheruka mwe yavuba uraza ukina kwa Kijaja nivyo niyavuba niyo mperuka niyavuba yavuba mperuka nyibutsa okay Jesse nagiye mu Rwanda buja wishe yeheje gusohoka wakiye muri buja usheya okay buja usheya kwa kanutse kwa Giheko na Alvin Smith aha izindi ni za mfasha nce nkwereka analyse dukora izindi ni za Tena natanguye filime ya mbere natanguye kina yari yo kwa Abel kwa Abel ndi wayo warakinye uraza ukina kwa Bigira Indavyi kwa Lionel waheruka muri ariko nyene sinari indenze birimviga waheruka muri buja wisheya nibyo nariko ndashaka kuraba ano ma evre tubivuga gute ntari hasi ariko nta nubwo ari hejuru ni ibintu biraho kabisa bibaye niko hejuru wayi none bajya abantu bari hejuru nimba barabibonye barafata umwanya atege kubera wo kuraba ibikorwa by'abandi ahubwo hari igihe kwanza muri abo mwakoranye ariko nk'abera atangiye kuba muri jene ibintu bya sinema nibaza yuko abizi yategereza kuba yarabonye ikiri muri wewe cyangwa akaba yaranakibonye akacihuramira cyangwa akaba yashatse kukikwereka ntumukundire so waramwemeye uravuga ati papa mukuru ngenza uko ushaka ndakwihaye ngenza uko ushaka halo ndi yes ndakwihaye ndi yes yesi kare yihaye abantu aratwitangira ega utamwitangiye yo kwitangira sawa nyene umwaka mvuga amajambo make ndiko nutume mvuga menshi ariko nubwo wowe yavuga ico ninzira nuko atamabi wovuga nuko atagutukana kabisa ubihuje rero nivyo bavuze bisa nuko bavuga ati uratekeye byinshi muri wewe ahubwo ntibarabibona umva amakosa twoshira ku basina este bahano canke amakosa ni ikosa ni wewe nyene ubwawe sije sorry sije ikosa si wewe ikosa ninde ikosa kuko ikosa basi ikosa ryarahabaye nimba ikikurimo baza kukibona abantu maranye imyaka batigeze bakibona umuntu mwicaranye iminsi 2 akagenda kibona iminsi 2 ubwo ndi uyu munsi wa uri rimwe gusa se nimwe yonyene ati wa mukobwa urarenze no tuvuge ko abadirector bahano aribo badafise ubumenyi bw'ikirenga canke bwo kuvumbura taraziri ku bantu hacagaruka ca kindu wakoranye nabande korana na Joel Skaya kwerekeye uburyo baterura amatara nawe nakami je naho nimiriwe byaguhaye ikihe ciko ara mahera hose ndagenda umbise uri kurarondera inoti uturashikira fazi yo kwabanza bagaterura none utarondeye inoti inyenyeri yawe bayikure kwivura ni nyenyeri gasibo bayimaye ariko Imana irayikuha ukayihamba none dusoma Bibiliya abantu bakiyotse umwagenda ayiterera mu gihoromani bishobora kwankaga bigakunda handi birashoboka byose ahubwo nafise n'amakuru yuko ngo ugiruze no ugire wigire kuzurakinira mu Rwanda mu Burundi hahebe na cyane cyane ko yagize igikundiro nawe nzogenda sorry baguhaye amafaranga avyumvise oya sinavyumvise bayamaye nzogenda Kome ngo kurikiye amafaranga gusa wa mukobwa. None urazi imyaka twakoze ata amafaranga turonka. Ariko kwerekana impano. Kandi abo twakoreye aribo basibira inyuma gatwihaka. Ako Alfred iri umuntu yakwihakanye ninde? Kandi aroroshe gutora. Ndakwiyamye. Ndakwiyamye. Aza kuba ari hagati ya Giheko, Lionel na Abel. Nisibo abantu mwaheruka gukora. Nta numwe mwawe. Nta numwe arimo. Ati no mwaka kwiteranya je ntimubimparure. Nyemvira mu nduru. Neze neza. Hambavu y'ivyo hari indi experience byaguhaye gukorana n'abantu nk'abari kuko uko biri kose bafite amazina. Hari ikindi kintu byakwigishije? Icahe? Icyambere ikintu cyambere. Donc je filme. Naho nakora byanci intege. Ariko ubu ahubwo nibona rero ko nandi babitanguye neza niho nyivyinjiramo
Okay. Mm. Nukuvuga usa Nari naracitse intege pe. Aho waracitse intege. Ariko bone banyivyinjiramo. Higeze no kuvuga inkuru kuri wewe twako indibo kiganiro ca mbere twakoranye wavuze ibintu bivugira mu mingani muganza kubona comment z'abantu zivuga yuko ngo uri mu bakobwa basinzikajwe n'igiturire gishingiye ku gitsina umaze kwinjira muri ino industry kugeza n'igihe ngo bishwaniye n'umu dialect tutasimye kuvuga izina ryiwe aya makomite nagiye kubona mu nyuma yariyo je karanciyemo sinabitahura neza uri mu bantu ngo bahuye n'ino ntambamye bacinjira Oya numwe wenyene ya nkomerekeye. igikomere n'ubu kiti turakira Naraketse. ariko keke avre none je hari ikintu nawe nibaza nk'umuntu yagukomerekeje gute kandi ibyo yashaka atabigezeko Donc yatumye yakasi ibyumviro byane. Agiye umuntu akubwiye okay wowe utanguye gupanga projet sivyo wayejeje neza kuyipanga ace yaza umuntu akabwira ati diko rero iyi project upanze timuhungu uzohomba pe shawo bikigiyemo je ahubwo rero mbaye niho simakanye ibyo uri kuravuga cyangwa ibyo waravuze ariko je umbwiye nkuko niho mbere niho umpaye intege zo gukora bivana n'umutwe w'umuntu niho rero mbangire nkora nyene bivana n'umutwe w'umuntu kuko naje wabanye nacenda bivamwe ariko nk'ubu abantu banci intege we nibabura mugabo ntihabura ka kantu kwicara ukiyumva kubera ko umuntu yambwiye ibi bintu nukuva we yakubwiye ati imbere yuko ndagukorera ibi do me something first ubona ntibikwiye nivyo nagushikiye rero ni umuntu ndapinga ndapinga jewe nuco ubwo mbwiye kiti kintu candagikorera nico nariko ndakubwira uwo muntu ntabwo yategeza kubera guciye intege canke ngo agutera ibikomere nyene igikomere nta gikomere yaneye ahubwo ndaze nawe agwaye igikomere cyane nico nagenda kubaza ati nkubi yakubonye uri kurakina amafilm akiyemo akabona uri kumwe na Fabiola akabona uri kumwe na Kiraman byari narize kuri stati umwaka ngiye gutera iserere shetani n'abakozi bi kandi uwo muntu usanga bamushize mu bakozi ba Luciferi abantu bose banyiriye nabi bose n'abakozi ba Luciferi hajya nta muntu mu buzima mubi nta n'umuntu afise umutima mubi kiretse nibyo twigira bamwe twaza ngo shetani ngwiki uja kumukorera kubera Sitana agosho bwenge. Aho rero ibyo waravuze ngo abakozi ba Luciferi nta nababa kana cyane umuntu mubaba. Nyene yeremeye kuja kubashe umukozi wa Luciferi. Nk'ubu mwohura yarabaye umukozi w'Imana. Imbwa nikitswa. Ya zinzi ningene kari kaguye nko kabisa ariko nibaza ngo nibaza yuko ibintu bishika ku bantu cyane cyane muri nuko gwamva bwenge ni ibintu bishikira abantu bimwe bikabigisha bikabasigira icigo ariko kandi iyo mumaze kumenya uburyo wewe witwara mu bintu kagira no gutahura umenya uburyo handoringa ibibazo byose na cyane cyane keke nibaza ko ibintu uwo muntu yakubwiye ntibwari bwo bwa mbere ubibwiwe nibaza ko bwo yabicishije mu nzira atari nziza turemeranya kino kintu mvuze yego kuko usangana nyuma yaho harahiye Kemea kwijizimizi uraje uragarutse iyo umuntu yize akaba ari mu rugendo rwo gukora hari ibintu ubwo nyene ahitira gushira mu ngiro nigiki ugiye gukora hano kugira werekana yuko ari ivyigwa wakuye muri Kigali numvise ufata nk'irenze mu gihe benshi hano bakina bafata nk'abacavura mu bandi bo ikintu cya mbere ngiye gukora cyane ikindi ngiye gutegura ikintu ciwanje ikintu ciwawe bizokorohera ko menga bitwara amafaranga menshi ajya warasenze uburiki warasenze uburiki jewe ntabesha Imana ntirantetereza mukafise ibintu nasengeye umwanya munini ntararonka abantu bose nibasubizwa ibintu naragera ko kandi nanabisengeye abantu nibasubizwa ko mwedeko rero Imana yo binyirengagiza oya yo sango ari Imana ushaka guha bakubwira ngo iki inginga uringinga
Imana bayinginga gute reka wosanga nabikoze nabi uno mugoroba nyene usanga ugenda gusenga ndambara reka ukarago usanga ugenda gusenga kugira ngo rero mana ngo urabona kino kintu ngo urumva ngo nawe rero ushaka imiyaga ngo nawe usanga ujya gusenga ibyo uretse ko ibyo ntonabikora nta nubwo ndi muri abantu bazinduka mu gitondo ngo yambumana ibyo bintu byabateye neza mana ngo bonjour ngo sari ngo ijoro ryiza mana pay attention ari ibintu abantu babamo ukamenga ni tuntu ndatubona kuri stade nk'umuntu yanyweye urwangaye kandi ababigira n'inshuti zawe magara ngo yambumana ngo urare neza don't play with all my imana si ufite imana ni ikintu gishikirana n'abantu n'umuvyeyi mugabo hari akantu mu kindi sinibuka uburyo nokavuga neza mugabo hari ahantu utoja kwenena ku muvyeyi wawe ndakubajije nawe hari n'ahantu utorunguruka umuvyeyi urumva ni ikintu cyo kwisanzura ikintu umusavye kigukorera impamvu uvuze ngo aba bantu n'inshuti zanje magara ni impamvu nyabana hagabo bantu ndabazi mu bagenzi bawe inshuti magara zanje twibandaniza bariko urambwira ngo nsabe gute kugira mpabwe aha yendura isengesho gute rero je nisengera data wa twese igitondo na nico byo kuja kurira ngo ndiko ndavuga natwe niwe dusenga ibyo Bibiliya yatubwiye natwe niwe dusenga sorry natwe niwe dusenga iyo usenze imana senga rya sengesho ngo data wa twese mu ijuru iyo usenze imana sivyo n'umutima wawe wose ukavuga ati mana rero ni jewe nawe mu mwanya nje tuganira diko nawe bitinda biraza nanje bavuga ngo ngaya ntungaye guteba ngaye guhera ko bakavuga nivyo nshobora niyo kizotinda ako kizoba tu kizoshika bisigura ubihuje n'ibyo kwawe ko turavuga bisigura ko ndahubwiye ngo wambwiye ngo ntivyoroshe nabwiye ko nzosenga sivyo shobora kutabikora ubu biri no kutaba mu mwanya ako ndisenegeza kugikora ko wahuye na bamwe mu bantu bafise amafilme bafise ubumenyi n'amafaranga burya baba yafise barya abantu ntibigeze basaba akantu gasana na sponsor kugira bagusupporting nawe uhaguruke waja kwiyumvira ivyo bintu atahano waciye ni ukuvuga nturi kurizerera ku busa nimba ndakumva ufise urufatiro ati warasenze uburiki tuba dufise abantu hari abantu bafise imitima de ako kumba wese ndakwinjire mu buzima uvuze gusenga nk'ubu urasenga nene di urasenga nyene ugashikirana n'Imana kabisa ukumva ko mpwemi jujubiza muri wewe abantu bazi ko nasenga rero burya kandi ntubaye wa mbere hari n'uwigeze niho ntombore ari umuntu nigeze kubwira nti ngiye gusenga ari mardi arambwira keke wewe usenga yego usengera ndanamubwira nta rusengero yigera hanyoramwo uwo muntu ariko uwo munsi yarajeje kuverifya ko nagiye gusenga biri seri nzamubona yandikiye message ndi muri eglise urihe ndambwira je ndi muri eglise arambwira ati sawa sohotse nasanze ahagaze ku mbere y'umuryango yarindiriye ngo anindiriye mpaka ndabe karabe ko nsohoka ndavuga none kubera ko abantu munyimvira nk'ubu urumva nsa n'umuntu w'umupagani w'umunyabyaha Jesse nagushiriye urubanza mugabo reka dufate niki gituma rero umbwira yuko umvuga ngo Jesse senga ngo shikirane n'Imana usengera he ni GG's tubifate uku tubizi mu mico ya hano umuntu asenga muri GG's yitwa umukizwa siko dufatire ku karorero kihuta kaboneka urisire ko byokorohera kumvisha umuntu yuko usenga ufise inzara nk'izo ufise sinavuze kugutahura kwiwanje no bitahura mugana navuze uburyo muri community yacu byubatse inzara n'izanje ariko nyene ni gwawe simbandika aho ntabyo wateye ko nyakirere zerekane neza tura ariko nubwo utabandika ucumenga zarabaye zimwe bita ngo namasuka oya bobo barabitahura nati rero rabizi turahora nisitse
Ako gitwatsa tangiye kubiyamiriza turamaze gura nisi abantu ba madrete amahereni mu rusengero turamaze gura nisi no mishatsi tukura inzara imishatsi tukura ko yimbonye ko ubu ngo guhagarara hera hari amashengero cyane ese numukorara ariko numukristo bankiye abantu bahagarara imbere bakareba yankiye abakorare baja kurimba bambaye utumini nanje mini ntayo nambara urabizi na mini wambara wewe oya nayo ndakuzi gutuma wambara ibutura ngufi mva nambara ibutura ngufi icyo ariko imini y'ijipo canke kansha aho ni womfata sinisiga bijya birungu nta mwanya nifiti navyo noshobora nivyo nambera ako wakira gute sinyituje mu buhe buryo ahubwo wakira gute abantu bapimira agakiza ko umuntu bafatiye ku kuntu ababoneka inyuma nk'umuntu nkawe bakakujajinga bakakubona nk'umuntu adakijije ni icaha gikomeye kuko umuntu uraja gucura umuntu ni wazi bazi ukuri kuye ko mu mutima uja gucira urubanza uwundi muntu kumuhe buryo ukavuga ngo umuntu ntasenga ngo iki ubufatiye kuki duhuriye mu isoko ngo kiki ntasenga kubera yakubonye uko kubera yambonye uko konye ntitwanavuganye wanashaka basi abantu turafise ukuntu turaba umuntu ugaca wowe uya n'umuntu nk'uku ntimwanavuganye ugaca n'ubuzima bayemwo ugaca ubwiha ukabucapa uko ameze famiye avamwo ivyo akora byose ugaca ubimuzanira ngaho wafatiye kubiboneka kandi usanga ari ntungane abantu jewe nza kubimana wari kubamara ariko rero keke hari ikintu kuri ibyo rimwe rimwe mpora nsoma kigaca kigaruka menga kiranteye ubwoba canke cotsinda ibyo uvuze bibiri kigaruka ikavuga ngo ivyo bama bazobibonera he ku mbuto bera sorry bakivuga gute ariko babashaka kuvuga yuko wa muntu w'imbere arashobora no kubonekera ku vyamwa yama inyuma for sure diko icambere sivyo uyu mubiri twambaye tuzobibonera ku byo urumva wewe nk'ubu twogenda dufata ibintu byose ibintu by'ibyaha bavuga ngo ni ibyaha no kwambara ni wo kwambara nico kirato wambaye n'icyaha ko ntuzi iyo cyakorewe habwo shari bihe byigeze gutera umuntu yabere ukaza wumva ngo iva mu kuzimu nivyo nivyo hari impuzu twambara kera nimba ari zitwa Shakira z'abakobwa ng'amashakira voilà bani bani ngo zivi kuzimu 05 icaha ni icaha ni icaha nyene abantu benshi ntibazi icaha bapfa kubona ikintu gusa ngo ujya ngo yakoze icaha ngo ujya n'umunyabyaha ariko ntibazi icaha c'ukuri cyari no kuvuga ngo nimba ariko ndakumva bareke kuraba kubyo babona inyuma ahubwo bumve uyu mubiri utegerezwa kuwushariza utegerezwa kwambara utegerezwa gusa neza kuko n'Imana niyo none usa nabi kubera impunzu sitwa twazikoze sitwa twakoze amakosa yo kuzigira aya maverni sitwa twayaremye twayazandaho tubona abandi bavyisigara dufatiraho nimba ari icaha none kike kwatara umugunywa rumonge kandi ari cyatsi kiri natirere twasanze ngaho Imana yarare katagonosho ureka kugurumaje ko atagosho nzogerageza dawe kuntu bimeze suwe wobuguye nta mwana w'Imana kera ngaro nabandi mu myemere yabo kera atutarusatuye ahubwo kera nyara numva niho nakora ibintu ndiko ndapima ibyo ari no umuntu utomeka n'itabi wenda bibana muhi ndakubona wadometse itabi ucuza kwiruka kuri inywera ngoma ya papa no yaravuga ni ibintu papa misesa darango aringo nibi no yaje mu cyumba akazipa karimari ibi bintu harimwe ibiki bituma papa wanje anwo agura ikarata buri munsi yego umunsi bararindwi angari twajya mu cyumba tuzanira ikibirito domeke rimwe mvuga ndaridomeze numva nibine ibi bintu bihumura ukuntu inywa inzoga ndavuga ibi bintu abantu banywa n'inzoga warigereje ko urakunda guhonja wa mukobwa
gati ibi bintu abantu banywa asanga bariko baritemagaraho baryohewe bikamara amafaranga bibatwara amafaranga bakaborerwa ugasanga bariko baramena n'imabanga baborewe kandi arivyo biguri nibiye ekanwe ko numva numva ntakiriwe icari iryo gihe yari kiyeri yari impeke isongo gwari ubuhe bwoko bw'inzoga ubusyano oya ubusyano muhira mami nakuza bukora mukecuru uraza abantu banywa inzoga ahubwo ko ubusyano wona bubicirako yewe ndabuvuze njamana mengo bifashe nkaho busuzuguritse oya imeke muhira nyokuru wanje yarayikora nakuze yo ndayibona n'ugwako ico gihe we wasomye ku kayeri kara kayeri warakimaze cyose warakinyoye urakimara oya bazera hano mbona nk'umuntu abavuga ngo je sisenga atani inzoga nta nzoga unywa byanyabyo nukuvuga Brarudi nturaba mgutu wayini du champagne urifatira ko atampungenge bivana ashaka kubitambiye ariko akawayini katambiye nukuvuga ubu tuvugana utabesha uheruka inzoga ryari yewe Antonibu Demire uno mwaka wa ndikonje mu mwaka wa 3 utarungurutse cirika inzoga wakomeze gushika ku musaraba ariko rero numvise ata kintu kirimo urazinwa nizo wiguriye mu gitondo ukavuka ufise hangova imteye ubwo urwaye umutwe uri kuramenegaye ari wowe wabyimwesheje igitangaje cyazo mu gitondo nyene umutwe ukimeneze harabaca ngo zivuriye gwa n'izindi ngo zivugwa n'izindi bakabongeye batereye izi akibanga riri mu nzoga nyamara nk'inzoga mbe nyama ahubwo nyamara niwe wundi muntu ntarigera mbona afashe ikintu kiboretse nico cyantangaje nyamara waje tumaze guhuriza ngo hari agasitiro gakanye nanamubonye mu ijoro heza ariko aranywa amabungo iyi juice y'amabungo yitwa gute marakuja nubwo batarishe yitwa imboni marakuja nyene nyamata nyoyo amabungo bijya bintu avuga amafaranga asashobora kuba asigaye agakamage naje kware nini muga n'umutobe nawo naje kware nini n'umutobe fangasi iraborera baba bayivanze n'ibindi bintu sino fangasi pire n'umutobe kabisa nibidoyi kubitura mu nsufisa wishira ugataha kwa kundi nyene kubera ko mbajije ngo nyama ubu bona se avuka yabo we bayandika mbamone umenga afasha akantu gusa ro philosophy ivuga yuko umuntu wese burya ngo afise icyayura mutwe ciwe ushobora kutanywa inzoga ugasanga ari ikindi kintu kikuyaza none waruze ko n'ijambo ry'Imana urigitwayemwe nabi ari cyo cyayura mutwe cyane kiba wewe umbwira nk'abantu bona bako baratamba batsirita hasi bagira ntabitura bijya bintu si marijuana yigenda ajya bari mwakandika nubuzi byavuye mu irafashe shareka yayi ni byavuye yabukanije Brarudi nka aba pastor bu ariko wanje sikameze kabisa Joanne nako aya no mushingire ntaye abo bona ngo mu pastor ugazubona na master nkuko ariko arakwigisha ka oya yo ni film wowe ngura hebanga ibyaha yo ni film warabye oya none ayikubwira kana kutera inkuru mu Rwanda ameru nagiye mu kabari twasohotse mango ntunywa sha oya nari ngi nanywa ifana rero bibatse ngo nanzoganwa pe nanzoganwa di twasohotse cyo muvuga ko utakunda Brarudi mugabo oya nari ngiye kunywa jimbe tuzatuma mu pastor arate ariko abwiriza umu DJ kamubwira yari mu pastor ari mu kabari abamubwiriza umu DJ urumva ngo izo nyambaro ngo wambara ngo nizo nzoga ngo inzoga zizokwica ngo gusa ngo nyene ngo ntivyemera ngo kunywa nyinshi ngo nywa duki afisa monster nga sinajima ari pastor yego pastor mutse barambwira ati ujya no pastor ndavuga umupasiteri gusa ashobora kuba yaritahe uruzi philosophy numva genderako ikibi no kunywa byinshi ukaboregwa ariko dukeya nta kibazo ariko gusa mubwira nta muntu kwisa nk'inzoga zikeya aba inzoga sinumva yari yigere abantu namanzi neza banywa inzoga anywa iya mbere ya kabiri ubwo abatangu none nko umupasiteri numva iya mbere niya kabiri ntashobora kwigerera nko umupasiteri numva ko yari yigereye cyaka kibagize bikimeze nabi nimba atahavuye abandanye
arazinywanye arazinywanye oya muga yari yigereye yigereye kwa kangayo nawe amasaha ariko arabivuga byari byamaze kumufata yari kabivugishwa n'inzoga nimba yibutse kari pasiteri umwe yari yikanze yibuka kari pasiteri ari mu kabari aja kubwiriza aja arihenda amaze kuta mu kwaha oya murazi amaze wona muri mu kabari bashizemwo gospel yesu we barazivyina yewe kama we oya ubwo mbenga bakweza kari eglise yahimukiye bahimanitse n'amaboko bahezegiwe nimwore ko ravuga uramutse utafasha akantu bijya ntavyo ntabwo baca wikanga ati kuramwe ibyo ntavyo dukeneye bakora ko umuntu ari muri iyo mudu bakora twabaye twese yabuze umwanya wo kuja gusenga yabuze n'umuntu abasa muvugiriza nako karirimba rero yumvise kavuze muri boîte amustara cabanza akayidepoza oya hari n'ukuntu umuntu ari muri boîte sinzi uramaze kujayo sinzi nimba urajayo ngo wumve ivyo ari vyo indirimbo iyo ariyo yose ibiryoshe oya nta ndirimbo bihamwe gusa haba harimo irengeje abantu gospel yo bayishizemo ngira niyo ndirimbo baryohera gusumba izindi zose iyo ndirimbo yitwa gospel DJ nabandi bakunda barabaha ubutumwa pe ikibabaje ntacuzi bazicishamwe nko kuderanje barabibuka bagire baderanje mugabo n'ubutumwa bagaca basanga basengeyemwo ndagushimiye kuba waje abantu ariko baguhanze amaso nk'umuntu batangiye kubona mu bikorwa gira ikintu bizeza ugire n'akajambo basigira ndabijeje konje narinzi ngo uvuge ngo ndabijeje bitangaza keke bari bazi 2024 bamufute canke bamubone mu yindi sura bashobora no kumufuta bakibaza ko haje mujaje bakora iki rero banyitege tu ico conyene nibanyite njene hari bibyinshi mvuze banyite kwisigura ubu cyane buri kuri ico ibintu byinshi ariko ukoze kwisigura no gusezeranira abantu hagiye usezerana gashamo no kwisigura ko banyiteke gusa okay wigaze gucishamwe yuko ushobora kubaha ibikorwa by'iwawe birashoboka nyene uno mwaka canke uzobandanya ukine mu zabandi usabe ba Amede bagiheko banyama nabonye Jonzi we mwaka uyu mwaka nagerezwa izo kumfuma biba muri December muga byitwa kari 2025 wow uwo mugambi kabisa uraza kuja mu ngiro kabisa nibaza ko baba bavyumvise kwishapa sorry kwishapa uzananyisha ako nyene mbambona uje washapa kandi ishavu ryo gukora siri oya ishavu ryo gukora ari positive nubwo usa n'uwabesheye abantu ngo hano ngo barirengagiza abantu ngo menga umuntu ntibamubona nababesheye nababesheye ngo ntibabona ngo ngabire ngo ziri muri twebwe ngo bararyamira abantu nanumye mawe we ninde yakuryamiye ko wamana n'abasine yatse hafi ntabose ninde yakuryamiye ko mbona mwamana igufuri none filime uzozikora urikira ingeze imbere ya kamera nzovuga iyo uri imbere ya telefone ibona ari iPhone sana iravye neza iri no muzizimbye navyo nyene muvyemera so ndabashimire guys ku mwanya muba mwafashe nizere ko muba mwabikunze amasezerano nayo uno mwaka no gukora kandi ni umwaka tugiye kurema impinduka muzobibona muri industry abanyamakuru b'abanaliste abakinyi ba film abanyamuziki hose mugiye kutubona kandi bizogenda neza tubashimire andanye mugirirwa ubuntu mugire amahoro no mugisha ina 2025 we love you so much hasta la vista.